inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri jamisi Yesu yinjiye i Yeriko aca mu gisagara hagati. Hakaba hari umuntu yitwa Zake, yari umukuru w'abatoza kori kandi yaratunze, yifuza kubona Yesu uwari we, ariko ntiyabishobora kubera ishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aje imbere yurira igiti kugira ngo ashobore kumubona kuko ariyo nzira ya jana. Yesu ashitse ararangamira aramubarira ati, Zake ururuka n'ingoga kuko uyu munsi ndamutse ndari wawe. Nawe acarururuka amwakirana akanyamuneza. Abaraho ngo babibone baja mu vyo kwidodomba bose bati, ehe agiye kurarira umuntu w'umunyabicumuro. Zake rero arahagarara abwira umukama ati, Mukama, ngivyo ivyanje ngiye kubicamwo kubiri, igice kimwe ngihaboro, nihabara uwo nanyanganije ndamusubize nk'ivyo namugunze kane. Niho rero Yesu yamubwira ati, uyu munsi urukiza rwashitse muri iyi nzu, kuko n'uyu abaye umwana wa Iburahimu. Na kare umwana w'umuntu yaje kurondera no gukiza ivyari vyazimiye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Iyi nkuru nziza iratuyagira ingene Yesu ahura n'umuntu, ingene kandi umuntu ahura na Yesu. Turumvise ukungene ngo Yesu ajanye iyi nzira atumbera iyo Zake ari. Zake ngo arifuza gose kubona Yesu, kandi icyifuzo ciwe ntigihera mu mutima, kikarangukira mu gikorwa cyo guhaguruka akaja kumurondera. Yesu ajanye iyo nzira azi neza ko agiye kurondera Zake, ariko Zake nawe icyifuzo nticyahera mu mutima, arahaguruka agiye kurondera Yesu. Birari igihe abantu barondera Yesu bashobora kugira inyifato zidutangaza. Kubona umuntu w'umugabo, umuntu yubahwa gose, umutoza kori nk'umukozi wo muri OBN, wana abakozi bo muri OBN ngene tubatinya twese, akaza akurira igiti nk'umwana twana tw'uduhungu dukina dutonya aho hanze, kubera gushaka kubona Yesu. Ugushaka kubona Yesu bikamutuma arengera ivyo abantu bashobora kumwiyumvira ko, kumwibaza ko, akemera agafata inzira yose ishobora kumutuma ahura na Yesu. Sinzi ko twebwe igihe dushaka guhura na Yesu twemera tugahangara ibintu byose bishaka kutuzibira kugira ngo dutebe tumushikira. Uko tubishiramo umwete burya nico gituma Yesu arabona umutima wacu. Uko dushiramo umwete wo kumurondera, tukemera tugahangara n'ivyo byose bishaka kutuzibira, Yesu nawe aramenya ingene acana ku nzira yacu aba yatubonye, agaheza agahura natwe igihe kiwe kigeze cyo kuza gutura iwacu. Nagomba tubitangarire kugira ngo umwe wese arabe ca gihe ca mbere yahura na Yesu, mbere akumva afise akariro kenshi, akumva bimuvyayemwo ugushaka gusubira gutunganya gushasha ubuzima bwiwe bwose. Murumvise ingene Yesu ashitse kwa Zake bimushiramwo wenyene, akavyumva nk'urukundo rwiwe, nk'umwidegemvyo wiwe, nta nagahato. Yesu ari gushobora gushikagira ati, Zake, imbere yuko ninjiri wawe banza ugenda usubiza ibintu byose wananganije. Kandi si ugusubiza gusa, kuko abanyanganije barafashe umwanya biko bari uko barunguka ivyo wabanyanganije ubibasubiza inshuro zine. Hari abantu barabaza kwirega ko bivye. Igihe mwivye nugusubiza, igihe ukibifise urategerezwa kubisubiza.
ntugayagaye gusa uti warireze ngo vyaraheze kandi ubiryamanye ngaho, kuko uyu munsi ari abantu biba bagaca bavuga bati nzogenda nature. Nivyo watuye mugabo ntivyuzuye, igihe ubifise bisubiza aho utegerezwa kubisubiza. Mbere niba vyari maze umwanya munini bikunda muhe n'amaintere yiwe ko ariko aravyungukako. Ni jambo ry'Imana. Hari abantu bazi ko banyuruza ibintu byinshi bigoye gusubiza. Utegerezwa gutora inzira yo gusanura ibintu byose wasaba. Ba bantu bakora mu kigaci ca leta bakavagura byinshi. Je nibuka gakuru k'umwana yagiye kuvuza, nako umuvyi yagiye kuvuza umwana wiwe yamize ikingorongoro igikoroti. Agenda ari imbere ya docteur ati umwana wanje yamize igikoroti, iri faranga rirakwa kumwica. Docteur aramuraba, yaraba igihugu arimwo ingene hari abantu banyuruza biba gose, kagira ati nabibi bidolare banyuruje muri bo ntibirabica, ati humura umwana wawe ntaza guhera. Igihe umuntu yigaye vy'ukuri, sukwigaya gusa vy'ukuvuga mu bihera mu mutwe no mu mutima, bimutuma caringaniza ubuzima neza. Igihe ubuzima bwacu butaringanije neza, hari ahantu ukwigaya, ukwisubirako, uguhinduka bitarashitsa neza igikorwa cavyo muri twebwe. Nico gituma guhinduka n'ivy'umwanya wose umuntu aringaniza neza ibintu vyiwe kugira ngo bimote mw'Imana, kugira ngo vyumvikanemwo ubwiza bw'Imana, vyumvikanemwo dolord, byumvikanemwo indinganizo, bise neza, bibe transparent, bijemwo umuco. Uyo muntu hari ikintu c'Imana kiri muri we, hari ahantu yahuye n'Imana, kuko Imana ni Imana itonze neza, ikunda ibitonze neza, ikunda ubwiza. Hari abantu uyu munsi kubera akajagari kukubaho gupfa kuyoragura ibinabiriya, ico kintu tutacumva, tutakiri transparent mu mitima no mu mizirikanyi, nuko hari ahantu tutarashikana Yesu ngo aze gucumbika iwacu, dutangure kwiyumvamwe ingene hari mutegereza gucupanga ukagira neza. Ni ibinyene twumvise Yesu ariko arasaba ya maeklezia y'Isarde ni Laodise. Isarde akagira ati mwebwe mwishima ngo muboneka muvuga ngo yuko mukomeye, ariko ntimukomeye imbere y'Imana. Tugire Kristo. Ni bangahe muri nosi tuvuga yuko bakomeye, ariko Imana igikavuga iti mwebwe ntaco muri mwe imbere yanje. Abantu iyo barenganye ari ubona umenga mu vy'Imana dukomera amashi, mu vy'ubuzima bwa misi yose bafise ibikwega n'abamerewe neza, ati bajya abantu barahambaye. Ariko Mukama ashobora kuza akavuga ati ibintu mufise muri mwebwe nimutekeyemwo umutima ushimisha Imana. Kama kagira ati mwarasubiye inyuma, mwarasubiye inyuma, nimurondera ahubwo ubuzima bw'ukuri, ubuzima bw'imbere muri mwebwe, ubuzima bw'ukuri kumwe n'Imana, kugira ngo mugume mwanditse mu gitabo cy'ubuzima. Hariho kuyoragura ubuzima bwa hano kwisi no kuba wanditse mu gitabo cy'ubuzima sico kimwe. So kugira ngo nitwiruke kurondera ubuzima bwa hano mwisi, mugabo kuburondera uzuti uko ndiko ndaburondera hano mwisi, ndiko ndandikisha kandi izina ryanje mu gitabo cy'ubuzima. Uko niruka ndondera guteza imbere ivyanje, ndabirondera mu mutima n'umuco w'ubuzima budahera, kugira ngo Umukama naho yoza giturumbuka asange nanditse mu kiganza ciwe. Dusabe uko twese twifise umurindi wiruka cyane wo kurondera ubuzima, tugume tuburondera mugabo twumva ko turiko turandikisha amazina yacu mu gitabo cy'ubuzima. Umukama akagira ati ngo uzotsinda. Murazi mu kwirukanga turondera ubuzima ho hanze ntivyama vyorosha, ari ibikorwa vyacu bica bidutuma dutsindwa mu nabi nyinshi. Mugabo Umukama arasuye kugutera intege akagira ati gwanira burondeze mu nzira zanje, kuko ni watsinda uzokwambara ivyambagwa vyera.
uzosanga izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubuzima. Mbere uko nyene wagwanye umenga gushikira ibyo nawe washaka gushikira mu buzima mu nzira nziza z'Imana, umenga namananiza, ugashingira naye Yesu kababara rimwe rimwe ukarindira, ugafunga ipepo kugira ngo Yesu abanze arengane imbere yawe nawe umukurikire, bakakupropoza ibintu biriya kandi ukumva uti he biransize nari abandi ngene bameze, mugabo ukagira uti oya, ubwa mbere Yesu aje imbere. Uko wihatira kumwemeza imbere y'Imana, mwumvise ngo uzotsinda, nzokwemeza izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika, ngo ufise amatwi niyumve ivyo mutima ayagira ama ekleziya. Ya ntambara urwana aho hanze Yesu arayibona kugira ngo ugerageze kugumya inzira yiwe, bikagushusha umutwe, bikagushusha n'umubiri, cyo kimwe n'abandi bose mukagira uti mukama pasavant jimbere yanje, sinterere hasi naho ari byo ko mugabo n'abandi bamenye bati abigize ku bwa Yesu. Ntivyoroshe, nicyo gituma tuza kumusaba ingufu, tugasura kumva amajambo benaya adutera mwe n'akagira ati rinda turi kumwe, ntugira ubwoba, gumya umutima, n'ivy'igihe gito, n'ivy'igihe gito. Mwumvise na ekleziya ya Laodise, ahira Laodise rero bari abantu ngo batunze bagira urudandazwa, rugira nti urudandazwa rw'inzahabu, rw'inzahabu, bigaca bituma uko kwiruka mu bintu by'amatungo byaravyaye urukanye rw'umutima wabo, bagaca baba abantu mu vy'Imana no vy'ubuzima umenga nibasinda bibazwa, ntibasinda, abantu indifférent. Birabishegura n'abantu bene abo mu buzima, utumva icyo ashaka, utumva ikintu ashashaye, ataga passion na kamwe afise ikintu cyiza ashaka gushikako, araho kuko yibaza ko vyose umenga birizana canke arabifise. Umuntu umenga araho ibintu bikononekara, ntihagire icyo avuga, ngo ni umuntu net. Burya imbere ya Yesu nta neutrality baho, ngo jiwe ngo ndi netre he, kwa Yesu nta neutrality baho, nta neutrality baho. Bimwe byo kuvuga ngo sindi ngasi, urategerezwa kuba umuntu atomotse, ujanye na Yesu emera mujane, mutajanye naho nyene vyemange kugira ngo na Yesu amenye ngena gufata. Ari abantu uburi tuti none umuntu mufata gute? Ndibuka turi mu seminari batugira ko amaraporo abarezi bacu, kazomva nk'umuseminari bamwanditse ko bati araho ntaco yica ntacakiza, ntaco yica ntacakiza. Yesu akagira ati ntavyo kubaho ngaho urorera ubuzima, ahubwo angaje utwa mu kintu cyiza, wumva yuko umukama arimwo, shigikira n'undi ari mu gihe mu kintu cyiza, kebura kumbure uri ko arazimagirika, tomoka, ntavyo kugomba gusama yose. Muramaze kubona nagira mvuga abantu bahano hamwe hari hano ha mu gihugu cyacu bavugira bati ndabinjiriye, ati n'abantu baba ahantu kuri frontiere y'abantu menga ni nk'imibano ibiri dasangiye imico. Iyo bihengekeye ino bavuga ko arabo ngaha, iyo bihengekeye hari bagaca bavuga ati nabo ngaha. None mwebwe nimugira aho mwegukiye na hamwe, ntaco muri nimwumva identite yanyu, nimwumva identite yanyu. Atari kuvuga yuko umenga neutralité ntakivuze, hari igihe kivuga mugabo, igihe cyane cyane ugomba guhuza nk'abantu, mugabo naho ugomba guhuza abantu urafisa urahagaze aho ugomba kubahuriza. None rero dusaba umukama kugira ngo natwe mu buzima bwacu tube abantu batomotse, badatinya gutwara muri bo ako karangamutima, ako karangamuntu gashasha, ako gateka n'agaciro kuko
twegukiye Yesu kugira ngo ko twama dusangira nawe uko bukeye ko bwije, tugerageze kuza turakabura muri twebwe kumushingira intahe uko tubishobora kose, kuko nibwo buryo turiko turandikisha amazina yacu mu gitabo cy'ubuzima. Amen.